Amahoro mwebwe mwese muteramanye na television Isanganiro kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ibikorwa byo gukwiragiza amazi mu makartie mashasha yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ngo bigeze ku bice 75 murabikurikira byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe amasoko ntangaguvu hashikirizwa ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya mbere cy'uno mwaka turimwo. Nayo inzoga zitekewe mu ducupa duto twa plastique ngo ntizizosubira kudandazwa mu Burundi. Murakurikira insiguro zitangwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwazihagaritse idonido ryano makuru ni mukanya kazi. Turasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'amasoko ntanganguvu ibikorwa byo gukwiragiza amazi mu makartie mashasha yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ngo bigeze ku bice 75 kwijana byashikirijwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu gihe yari kashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu gice cya mbere cy'umwaka w'2021 ushiri 2022 kabiri. Ibrahim Uwizeye avuga ko ivyigwa byo kugwiza umuyaga nkuba uvuye kwizuba vyakozwe mu bibanza 13 ino nkuru tubibaze Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu gihe ariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu gice ca mbere cy'umwaka w'2021 ushira w'2022 yamenyesheje ko ibikorwa byo kubaka umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu bibanza 13 ko biriko birasozerwa. Harakozwe ivyigwa byo kubaka umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba mu bibanza 13 ubu bikaba biriko birasozerwa. Mu bijanye no kubaka inyubako zitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba ku mashure, ku mavuriro, mu makambi y'impunzi, mu mihana no mu bibanza bikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Harakozwe ibitabo vyerekana ingene abahiganirwa isoko ryo kubaka izo nyubako bizoba bimeze ku mavuriro 11 ubu bikaba biriko birihwezwa ko byakozwe neza. Uwo mushikiranganje amenyesha ko nibikorwa byo gukwiragiza amazi mu makartie mashasha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ko bigeze ku rugero rw'ibice 75 kwijana. Harakozwe ibikorwa byo kugwiza amazi mu makartie ya Rubirizi, Tenga na Gahahe bayakuye Nyamurunga muri Bubanza. Ibikorwa bikaba bigeze ku bice 75 kwijana. Uwo mugambi wo gukwiragiza amazi mu bisagara waranaranguwe no mu gisagara ca Gitega aho ubaswe ibinogo bitatu bizofasha mu kuduza amazi. Harakozwe kandi ibikorwa byo kongereza amazi mu gisagara ca Gitega mu kubaka ibinogo bitatu bizoduza amazi. Ibikorwa bikaba bigeze ku bice 98 kwijana. Umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ashikiriza ko amasoko 11 ariko arubakwa muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza ibikorwa ko bigeze ku rugero rw'ibice 80 kwijana. Tubandanye nano makuru nta nzoga nimwe itekewe mu bucupa buto bwa plastique kandi irenza urugero rwo gukaragwa 20 kwijana izosubira kudandazwa mu Burundi bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu rwandiko rwarungikiwe kuri uyu wa kane abarongoye intara hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Martin Niteretse umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera kamo k'abanyagihugu kandi ngo leta ntiyokunda kwinjiza amafaranga kurusha ubuzima bw'abayigize. Tumukurikire. Urwandiko rufisiyo kwazananye he mu bene gihugu batubiyeti kabisa tubonye tutuyoga abatunyoye baraborerwa ku rugero rudasanzwe ati twe turikeka ko turi mu macupa ajya amacupa ya plastique abantu bashobora kuba banaduse bagurutse tuyoga
tunwa ama bakabuganiza mutundi ati turafise umwikeko hama n'abajijwe intwaro batubwiye ati tuyoga nyabuna turi mu ducupa tutameneka titurateje isibe mu gihugu twero nk'abahagarariye neza bene gihugu rero twaciye twiyumvira icokorwa ubushikiranganje gace ufata ingingo ko utwo tuyoga twose turenza ibice 20% by'umwambiro sinzi ko babyita umwambiro alcohol twose ko guhera ku itariki ya 16 kwezi kwa Munyonyi umwaka turi atana ko ngazosubira kudanazwa ku butaka bw'u Burundi kugira ababukora bashire mu macupa ameneka ku icupa rimeneka ujya kurihindagura gutyo biragoye twivuza ko bakora business mugabo bakurikiza amategeko cyo kubaha numwene gihugu w'umurundi n'amategeko n'agataka ku Burundi ayo mafaranga yaza muri obere nshiko yaguza abene gihugu bacu kuko amafaranga tuyabuza aha turayaronka handi kandi tukeneye amafaranga yo mukuri ataza kudushira mu zindi ngorane. Ugushiraho indongozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu mu kiringo kitarenga indwi zibiri n'ivy'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yategetse abayisilamu barongoye abandi mu Burundi mu nama yabashigirishije kuri uyu wa gatandatu Geruvendera ko buca asaba ko bukumvikana ku mpande zose mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo kiri muri uwo muryango w'abayisilamu mu Burundi ino nkuru tuyibaze Ahmed Mutore. Kutabona kumwe ibintu niko kwibonekeje muri iyo nama yahuje izo ndongozi z'abisilamu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Bamwe bagirije abandi ko bashira imbere inyungu zabo ha gushira imbere inyungu z'idini rya Islam. Abdullah Manirumva yaje aserukira ibiro vya komibu mu ntara ya Kayanza akagiriza inama nkuru y'abashehe kutitaho ingorane z'abayisilamu bo hagati mu gihugu. Uvuga wese avuga ngo turabe ngo inyungu z'abashehe turabe inyungu z'abantu b'izidini no kuri abantu bose bari ngaha abantu inyuze nta muntu ararongora umuryango w'abasilamu mu Burundi atarushe hano ariko n'ubundi abanyene twitwa abashehe bari imbere z'iwacu baragaruka bo nyene akabari baguma bakubitana amacenga bakubitana udukorosi kubera izo nyungu nyene babonaga iyo tuvuze iri baraza y'amashehe usanga bavuze 21 cyangwa 12 ugasanga nabashehe bose bicaye ngamwe igisagara cya Bujumbura wababaza ati mbega ihari y'abayisilamu mu Cankuzo mbega abayisilamu mu Irango mbega abayisilamu bo ku mpaka w'u Rwanda hari abafise ibibazo nyabaki ugasanga uwo mushehe yita ko ari umushehe ariko aravuga arabwira abantu ngo gutinya Imana ugasanga ntararenga ngaho bonja kwa Muswahili adoga kuraba ihari ingora abayisilamu bafise. Shehe Musa Musakare yishura ahubwo ko bigijwe inyuma kandi ari bo banonosoye ivy'idini akagiriza abo barongoye ibiro vy'intara ko batinya gutakaza ibibanza barimwo mu gihe amategeko agenga umuryango w'abisilamu yohinyanyugwa. Ugafata umuntu atazira gusoma Qur'an ukamushira hariya kugira ngo basambure biyashika bamutore nizo ngo dufisiga hama rero niho tutoka ngo unitoba mushe cyamuzi Iturabona umushehe imuyinga nivyo yakumiriwe nta kibanza afise yava kugenda gusa umushikiranganje w'intwaro hagati ajya mu Cankuzo akaja he bamuhaye amabanga umushehe w'abanga afise yoje mukaruzi guti atamabanga afise gutunganya amatora mu ndwi zitarenga zibiri kandi ahurikiyemwo bose yaba banonosoye ivy'idini rya Islam hanze y'igihugu n'abatabinonosoye nivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yategetse iyo migwi ibiri. Amatora raba mu ndwi zibiri ahagarariwe no ujejwe Assemblée Générale. Ico ndamusaba nuko rorogane itegura amatora le Conseil supérieur des Cheikh nabo bibonamwo mwese mufashanye kugira ubwo burongoze buze by'ukuri ari ubwiwanyu mwese. Indongozi z'abayisilamu zigera kuri 41 kuri 57 zari zitavye iyo nama
nizo zemeje ko amatora yo gushiraho indongozi nshasha yoba mu ndwi zibiri ihinyanyurwa ry'amategeko rikaba mu nyuma. Mu makungu mu buseruko bwa Buraya havugwa ibitigiri binini by'abandura umugera wa corona 19. Inkuru dukesha abagenzi bacu bakorera France 24 zivuga ko ku munsi handura abarenga ibihumbi 15 abajejwe amagara y'abantu bakamenyesha ko benshi muri bo arabatacandazwe. Ino nkuru tuyibaze Sheira Irambona. L'Est de l'Europe, toujours Amakuru dukesha Euro News avuga ko ubuseruko bwa Buraya bugifise ibibazo kubera ikiza ca COVID-19 muri ndwi zibiri hatewe ibihugu vyinshi byo muri ako karere nko muri Romania aho abantu ibihumbi 15 batowe ko bafashwe kiramunsi ngo ibitaro biruzuye benshi muri abo ngo boba baticandagishijwe nk'uko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu bo kuri bimwe mu bitaro bikomeye vy'i Bucharest n'abicandagishijwe ngo n'abatama canke abagwaye ingwara zidakira. Aho karanda kandi ngo karateye uruhagarara nko muri Lithuania canke Letoni. Ayo makuru atumenyesha ko ari igice c'abaletoniya boba baricandagishije. Ivyo bikaba ari biharuro bike biboneka mu gace ka Buraya. Mugabo Iburaya ngo n'Uburusiya bufise ibiharuro vyinshi. Ngo none munsi hakaba haharuwe abantu benshi bitavye Imana. Ikiza gitanguye muri ico gihugu niho honyene bashobora guharura abantu 1000 ku munsi bahitanwa nako karanda. Abafatwa bobo ngo ni 33 ku munsi. Ivyo bikaba bishitse haharurwa ibice 33 kwijana by'abarusiya bamaze kwicandagisha. 31% des Russes ont été vaccinés. Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye. Nshimire mwese mwayakurikiye, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyegeranya. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.